karibu ma. Yego cyane. Ariko ma imbere ya byose banza mukarabe n'amazi meza hamwe n'isabuni. Ariko mukaza. Jewe nkarabe n'isabune. Ariko nukuri je navuye ruguru ndashitse mu gisagara ca Bujumbura naje ntakaravye. Urasigisha se kuvuga ma. Mukajana. Kandi wowe uragayana? Kwari uko rero je ndasubiye inyuma. Oya ma. Namahoro gama. Mwaramutse neza. Mbe ruguru na radio mumviriza. Turayumviriza? Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu buduhamagara ko tukaraba n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka tukirinda kuramukanya no guhoberana tukirinda kandi zangendo zidakenewe na cyane cyane ahantu harurira abantu benshi mu ntumbero yo kurashakiza ronyanganda coronavirus nikirandagati. Izo mpanuro nahora ndazumva ariko narinzi ko ico kiza gifata abatunzi n'abazungu gusa. Umviriza ama ico kiza coronavirus nawe gicagura umutunzi cyangwa umukene umuzungu cyangwa umirabure nawe kigera umutwe kanatsinda kimaze guhitana barenga 34 kwisi yose. Papa Shasha wotwibutse ibimenyetso by'iyo ngwara coronavirus. Mama Shasha aka kanya uravyibagiye hari kumeneka umutwe kugira ubushuwe burenze kukorora kugira ibicurane gucika intege no guhembwa nabi n'ibindi. Urakoze kibonda reka nkarabe ejo aho bukera ngashika ruguru nzociraga c'abandi. Serugo nawe inarugo dufata iya mbere mu kubungabunga amagara yacu n'ay'imiryango yacu kanatsinda amagara n'amazi aseseka nibayore.